Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze mu kiganiro BTV Sport. Ni kiganiro kibashikiriza amakuru y'inkino nkuko bimenyereye. Simba ndi jenyene ndi kumwe na mugenzi wanje David Mwaramutse neza. Mwaramutse Prosper. Umeze neza? No kuri n'amahoro. Je ndakuraba ngo umusore yese ameze neza kabisa. Oya sina bintu bishimura wowe. No Kobuke kubwije. Ego na jewe meze neza. Mu kiganiro cy'inkino rero no munsi David hani wacu tuza kugaruka ku nkino za basket zaraye zibaye aho habaye inkino novuga ku gice cy'Ubujumbura inkino za nyuma mu kurondera imigwi naho imaze kumenyekana kurondera imigwi izoja gukina inkino za nyuma zizobera Ingozi muri basket ni mwihiganwa bitiriye incungu no kuvuga gwa gasore hamwe na ndadaye. Izo nkino za basket zikaba zabaye kuri uyu wa kabiri tukaza kubabwira ingene zagenze. Ni nayo makuru tubafitiye hano iwacu kuko urazi yuko ihiganwa rya Primus League ryari ryahagaze bivanye nuko umugwi serukira intamba wari wagiye gukina mu gihugu ca Tanzania. Hanyuma David nkuko nari meje kubivuga kuri uyu wa kabiri ugenezo rya 13 gitugutu harabaye inkino mwihiganwa bitiriye incungu imigwi y'Ibujumbura yashitse kure ni imigwi ibiri y'abakobwa Gladiators yahoze yitwa Berco hamwe na Gazelles bariko barakina rero urukino rwa nyuma canke finale mu gihe mu basore Muzinga ariko yakina n'umugwi wa Dynamo. Izi nkino waraziravye David, urukino rwa Gladiators na Gazelles warubonye gute? Ni Gazelles n'ubu novuga yuko kiri igifise cyo kwita donc ifise iri ku rugero rwiza kandi ifise intambwe isumba umugwi wa Gladiators. Bo simvuze yuko ngo ni Gladiators novuga yuko guhindura izina ntaco vyatwaye abakinya baracari babandi nyene mu urabona yuko hari ikintu kikibuze muri Gladiators canke ni Gazelles novuga uyu munsi bari ku rwego rumeze neza cyane cyane yuko ukwitanga canke biciye mu bikorwa turabibona. Hama ikindi kintu naco ni cyo kuvuga uriko raraba inkino ziherutse kuba zihuziye imigwi birona neza yuko Gazelles n'imbere ko basohoka ubona neza ko yatsinda gose uyu mugwi wa Gladiators mugabo plus bagiye muri Tanzania mu nkino za zone 5 ubona neza yuko hari ico batahanye kindi hari yakunguko bakuye hanze hariya bisumba nuko Gladiators uyu munsi nabo nyene nibihe bihibindi. Gladiators mu myaka y'inyuma kicitwa Bercostar twarabona neza bitwa bakarume dada Nadej novuga neza yitanga mugabo novuga arabuza abandi bamwapuye cyangwa bashobora kumushigikira kugira batanga ikintu kimeze neza canke result imeze neza tandukanye gose niko Gazelles uyu munsi novuga yuko nta buryo bwinshi bariko barakoresha mugabo abayifise uyu munsi nabayikinyemo bitandukanye gose no gushiramo amahera utigeze uwo uyikina umenye iyo uri kuragenda umenye niyo ushaka gushika n'ubuzi nakazona nakaranga mutima kumugwi plus equipe novuga yuko igize ibintu bitari vyiza plus tubona neza yuko aba boss cyangwa abasanzwe bayoboye imbere haba ikintu cy'ikibazo kidasanzwe. Ego nivyo David bivuze neza ni Gazelles barushije bimwe bigaragara umugwi wa Gladiators kuko iseti ya mbere yaheze barusha amanota 12, iseti ya kabiri hera baruta amanota 18, iseti ya gatatu hera barusha amanota 17, iseti ya nyuma ariyo ya kane hera barusha amanota 19. Mugabo David tugarutse kuri Gladiators ni Gladiators je nabonye umengo nta myimenyerezo myinshi bari bafise uravye ngene bariko barakina wamengo nabajewe nshobora kuba nihenda mugabo nabona umengo numugwi umaze iminsi atamyimenyerezo ufise. Wewe rukuraraba nko muri karta ya mbere karta ya mbere rukuraraba nivyo baje bafise imbuga urabona neza nuko na difference novuga ko atari kirenga amanota 12 12 baragaruka mugabo karta ya kabiri burya no kumumenyereza kuko basketball ni discipline canke no mukino kinigwa ku madetail. Detail ya mbere novuga yuko detail w'igikomeye ni ya karta ya mbere ya kabiri ni ya gatatu kuko urashaka kwinjira mu rukino nabi mugabo iyo umaze kwinjira mu rukino nabi urira tarapuka garuka urabona neza yuko inguvu nyinshi na cyane cyane amakosa urukora amakosa bakoze amakosa menshi abakinyi novuga ngenderwa ko bamaze kugira amakosa ashika kuri 3 muri karta zibiri za mbere uraza gusanga karta ya gatatu uguma upermita habi ibisikanye ngiyo bisikanye urukuraraba iraza gutuma equipe hari iki ugabaniriza voilà equipe adverse umukeba wawe we acashira ingufu nivyo twace tubona kuri Gazelles bagize ico no kwita amati canke ya mipira baterera bari kure bari hors trapèze derrière l'arc donc uraza gusanga aho nico kintu novuga nko muri deuxième carte aho urabona neza ko match baramaze kuma bayifita mu minwe. Yego umuntu maze kumurusha muri carte ya kabiri amanota 18 ni menshi gose kugaruka rero za nguvu donc bica bikirekera muri carte ya gatatu nayo nyine bace bagira iki bari basumvye. Nuko urukino rero rwa Gladiators na Berco ariyo yahoze yitwa Berco hamwe n'umugwi Gazelles ruhera ari Gazelles bafite insinzi y'amanota 48 kuri 29 y'umugwi wa Gladiators wahoze witwa Bercostar kera. Inyuma y'urwo rukino haciye haba urundi rukino David rwari rurindiriwe n'abantu benshi n'urukino rwahuje umugwi wa Muzinga hamwe n'umugwi wa Dynamo mu basore urukino rwari rubereye igisho cyane David. Gose ni match novuga yuko ari match yo kugwe hejuru ikiryoshe nuko ni finale novuga yaheruka mu kinjana ca 20
20 muri 20e siècle mvuze 20e siècle abantu bava bibaza ngo haheze imyaka ijana n'imyaka myinshi mbwa imyaka myinshi mu 1990 urareza yuko kera ba mu yuko bagikina urareza ni migwi d'ailleurs kwanza imigwi ya kera ubwa mbere na mbere imigwi ya kera ubwa mbere ikindi cya kabiri naco uriko raraba ni imigwi novuga ifise amateka atandukanye nga mu gihugu cyacu cyo Burundi Dynamo muri iyi myaka y'inyuma muri kahise ka hafi yari maze igihe itwara ibikombe byose voilà Dynamo mu myaka novuga 2-3 iheze ni Dynamo yipanze neza barashiramo uburyo mugani Dynamo nayo nyene mu kinjana cya 20 yari equipe itacibaye bon nubwo mu myaka novuga mu kinjana cya 2021 bagiye baraba bakane abagatatu abakane ni ibintu novuga yuko uriko raraba uyu munsi ni match novuga yari na cyane cyane uriko raraba ni match yari ingano n'igishika kuko ni equipe ya Muzinga novuga yuko yari maze inkino zishika kuri 6 atari kwino namwe batakaza aho hose ku nzira yayigendera gira iki itsinda ama equipe novuga afise amazi utsinda Gymkhana ugatsinda New Star ugatsinda Urunani ugatsinda Rezipo ni equipe nayo nyene burya bashizemo amahera novuga atazina ifise cyo kimwe na Urunani canke Gymkhana canke New Star ni equipe test yari ikenewe yari ya Dynamo twarabonye igicashe gutanga mugabo ni equipe novuga atacibaye na Dynamo ubwayo urabona neza yuko akanyari kabo ariko uravye umuntu turavye urukino ku madeta tukaraba ingene vyagiye biragenda nko muri karta ya mbere karta mbere yaheze Dynamo irusha amanota 4 yonyene mu gwa Muzinga ni Muzinga no munsi yovuga yuko nayo nyene itari ku rwego rubi cyane ko karta ya kabiri nayo nyene yaheze barutana amanota 10 Dynamo barusha amanota 10 ni Muzinga umuntu yovuga ko yarushijwe ikigadafi Muzinga uriko raraba ikintu cyambere novuga yuko cyahabaye surtout nko muri karta ya kabiri karta ya kabiri turashobora kubona imipira Dynamo yashoye kugendera Muzinga yatakaje hama ikindi bica bigaruka kumemenyereza iyo umaze ko ufise equipe muri ko murakina ikaba ifise novuga yuko system d'attaque canke bijya byo gusatira muri basket niko nzovuga system d'attaque ugasanga ifise abajora ashika kuri batatu bashobora gufata ya mashuti canke ya mipira yo hanze uraza gusanga ngaho defense bari bagize Muzinga ni marquage en individuel iyo rero biragoye gose kugira usanga uri kurakora amakosa hama ku lancer franc uraza gusanga amashuti bariko barayinjiza yose totalite y'amashuti ndaguye nka karoro ndaguha nk'umukinyi yitwa Kenny yarashoye yambara numero 14 ngiraza kumubona mu masana yarashoye kubagira iki yarashoye kubatsinda cyo no kwita amalance yatoye yose amalance ashika kuri 12 atsindamo 10 urumva deja equipe bamaze ku expose nivyo nararyohewe na karta ya mbere novuga yuko nashoye kuroreza inkino zose nabonye nivo nziza muguro kora Muzinga baracabuze kakanyariga mu bakinyi nivyo baramaranye imyaka hafi 2 urana neza ko ba cohesion okunwana hagati ntibaranywana ngira ngo kwera harimo abakinyi bashasha benshi dafi harimo bashasha kandi uriko raraba ni equipe novuga yuko ubwayo nabo nyene baracabuze akantu kakanyariga gasumba Dynamo kuko Dynamo uyu munsi uriko rayiraba ni equipe nubwo mumenyereza tabari ya la hauteur barafise mu playmaker wabo yitwa Jean voilà urabona neza yuko match arahe ku mugwi arashobora kwifata mu minwe ibintu bigafata inzira hanyuma ikindi naco nashoboye kubona muri urukino David nuko nabonye umengo mu mugwi wa Dynamo yama nota 3 yaraboroheye cyane muri karta ya gatatu ni ya kane Ewa nico nariko ndavuga kuko uri kurakina na equipe novuga yuko mwagize defense 2-3 kwagira tactique défensive ya 2-3 2-3 biraza kugufatika biraza kugusaba we kuza kurondera umupira hariya ku murongo donc hariya kuri trapeze hariya kuri manota 3 bitandukanye gose uyugize na defense novuga ko kurora nka Dynamo defense yabo baragira defense ya 2-2-1 bikaza gusaba abo babiri bo baza kufatira imbere gose bituma naba penetra ngira sorashobora kubona nkora nk'izina rya Romis n'umukinyi wo muri Muzinga agize imisa bica bigacika ejo ku munsi w'ejo nta ma penetration uvuga yigeze agira kubera iki iyo defense yawo ntiyamwemereye voilà nico kintu rero urakurabona Muzinga batagiriye ko hama ikindi kintu naco uraneza yuko ikintu c'ama ecran gusimba ama ecran nico kintu cagize nk'ikigiri kiba bimera kibagora kuko urakurabona Dynamo afise ico no kwita turezatu barafise aba interieur ndavuga izina rya Musoda ndavuga Elad nivyo urashobora hamukiye ashobora gukina jeu sambalo atamupira afise mugaga participa muri ecran nivyo twagiye turabona kuri Musodejo nivyo twabonye kuri Elad akina nta manota menshi ashoboye kwinjiza mugabo muri jeu sambalo urabona neza yuko ari umujoueur novuga yuko ari discipline kandi ni tactique donc bari bateguye akiri kare au contraire ya Muzinga novuga yuko niyo defense nico kintu cyambere cyashoboye kubagira iki kubatsinda gose kuko nibwo bagomba kugaruka kuri score waraza gusanga
bitabahuriza bitabemerera ko bashobora kugira iki kugaruka à la hauteur. Nuko urukino rero rwa Muzinga na Dynamo seti ya mbere yaheze Dynamo bafise amanota 20 kuri 16 ya Muzinga, ya kabiri 40 kuri 30, ya gatatu amanota 60 kuri 47 ya Muzinga, baza kurangiza Dynamo ifise amanota 79 kuri 62 ya Muzinga. Uko niko izo nkino zarangiye, ndabuse ko ari igikombe citiriwe incungu, akaba ari igikombe rero inkino zanyuma zizobera hariya mu ntara ya Ngozi, aho iyi migwi yose uko ari ine izoduga, yaba Gladiators mu bakobwa hamwe na Gazelles bazoduga Ingozi ku itariki ya 24-25, cyo kimwe na Muzinga na Dynamo bagende guhura n'imigwi ya Aigle Noir na Message Ngozi mu bakobwa, cyo kimwe na Young Eagles hamwe n'Imbeya imigwi y'Igitega bazoca bahurira rero Ingozi mu nkino za nyuma ku makerezo ya 24 na 25. Inkino ziheze twaregereye bamwe mu bazitunganije David, ku batabizi nuko izi nkino zatunganijwe na Fondation Pax. Fondation Pax ya Mukariya mu ntara ya Makamba isanzwe ifise mu barongozi bayo witwa Reverien Ndikuriyo umukenguza mateka. Usanzwe rero ari umwe mu barongoye iyo Fondation Pax witwa Fabrice Niragira twaramubajije intumbero y'izi nkino, asubira kwibutsa ku batabizi yuko ari inkino zateguwe mu ntumbero yo gusubira kwibuka incungu zacu. Inyuma ya Fabrice Niragira twaregereye umwe mu bashoboye gutanga uburyo kugira ngo iryo higanwa ribe, ari Apotre Jean Paul Manirakiza, nawe tumubaza igituma yatanze uburyo. Jana Majid David n'igituma umengo atanga uburyo muri basket gusa, mugabo yavuze ngo nabutanga muri basket gusa, ngo no mu bindi arabutanga, no muri football arabitanga, kuko turibuka equipe y'umwaka uheze yiyandikishije muri Coupe du President no kwitasha kugira amahirwe yo gushika kure, barakinye n'inkino za kivandimwe n'imigwi nka za transport. Malheureusement mugabo ngira ariko arabiraba bo umuntu wese Apotre yigeze kuba kina basket, sinzi ko nuba kikina, ngira ngo aronsa akanya ngo aronsa akanya arasanga ari sport préféré yiwe. Muguru kuraraba na football novuga yuko hariho equipe novuga donc yegukira irya shengero giwe Holy Center, nibaza neza yuko ariko rabirangira mu misi iri imbere, naho nyene arashobora gushira ya kanoti. Yego yaravuze yuko n'ayandi masport ayafasha mbere, twibuka yuko n'igihe intamba zija gukina mu kane ari mu bantu bafashije muri rya sekeza ryo gufasha umugwi nserukira gihugu.